Hello guys, bakunzi ba EATV ndabaramuje mwese nizera yuko meze neza vaye naho mumwe wese aherereye. Nshasha The Queen, karibu cyane muri cha kiganiro TUA tumenye ubuzima bw'abahanzi. Dufise umutumire ari ku izina rya Allos B. Reka tumwakire benshi muramuzi, ariko reka tumwakire tuyage ku bibazo bibiri canke bitatu. Karibu cyane mu kiganiro TUA, wimva yuko uri muhira kazi urisanze. Merci. Bakunzi ba EATV ndabaramukije cyane n'abakunzi badukurikirana n'abakunzi b'umuziki ndundi. Hama amazina yanje banyita Allos B, abantu umuririmbyi umurundi. Kubera iki Allos B? Mbega amazina y'abavyeyi nayahe? Abavyeyi banyise Iteriteka Aaron. Rero iryo zina kugira barinyite ryaciye mu bintu byinshi. Ibintu byinshi nk'ivyaye nimba atari banga. Sivyo kuvugira muri kamera. Urabimbwira nyuma ya kamera? Kuko ni ibintu nyene by'ubuzima nyene bugoye. Abakunzi ba EATV ni abimbwira nzoca nza kubibabwira namwe. Nimugire ubwoba. Okay, Allos B yatanguye kuririmba ryari? Natanguye kuririmba muri 2021. Ntangura ku ndirimbo yitwa Ibisazi. Allos B no musafise indirimbo zingahe? Fise ku ndirimbo zigera 4. Video ni zitatu. Imwe ni audio. Imwe ni audio. Ikaba yitwa Mama n'umuvyeyi. Mama n'umuvyeyi. Kuri YouTube iriho. Turirimbire gato. Mama n'umuvyeyi. Muvyeyi mufashe twese tuvuga umuvyeyi yakubungiza amezi 9 uravuka akurinda ingwara z'icyaduka akwigisha kwicara akwigisha no guhagarara ibyo byose tubikeza umuvyeyi wacu mama yatubungiza amezi 9 gushika turavuka ni benshi babatwara bakabakorora bikarangira barira bakarira bibazanga imana izobabarira babigize nibigira nkana ni kuko imutomera nk'abandi bavyeyi ngo munwesha abana banyubuyi. Niyo mpamvu naje kubabwira ati mubaho umuvyeyi. Bombo klati. Allos B aririmba rap. Gusa niko ndimenyereza kuririmba R&B nayo ndabikora bishobora. Allos B uri umurapper. Turiko tubona abandi barapper bagenzi bawe bariko bakora amakorabo menshi. Hariho abariko bakorana na T-Max ku bwinshi, hariho korabo umufana Bface yahuriyemwe abaraperi benshi batandukanye. Mbe Allos B kubera iki atabonekamwe, kubera iki tutariko turamubona muri ayo makorabo nk'abandi? Kuko abaririmbyi benshi bakunda kugira ibintu nk'ibanga. Kuko iyo uri kurandika indirimbo ukaca utanga kuzura yararaza, kenshi abantu ntibayikunda uko bari babishaka. Ilfo babigiye surprise natugere cyo tubibona surprise tunabimenya vraiment. Ati rero ati babikore mwibanga. Mbe izo collab zo ziriko ziboneka par surprise kugira ngo nawe ntuboneke muri izo collab byo byagenze gute? Kenshi iyo umusana ariko arandika indirimbo iryoshe abakeneye basi gucagura abantu yemera kandi akunda. Rero nanje ntagiriwe ayo mahigwe nashobora kwihangana ilfo natwege tukomeze dukora arigera natwege twoshika kure. Ikiza nuko mu supporting. Mbe Allos B korabo yiwe ya mbere yifuza yuko yoyikorana nani? Genda shaka gusora indirimbo na Akiri kuko ujya mu tipe ndamwemera sana. Umujama yumvira mu kwandika kandi arimba fresh sana. Kiriko wobumwemerera iki mbe kugira ngo utangure kuririmba woba warabiye kuri Kiriko cyane? Je kugira ntangure kuririmba kuva nkiri muto byari bindimwe. Aho ndi wasanga niko ndaririmba gusa kugira nibone mu impano yo kuzandandika imistari. Nayibonye nkuzi. Sinarabiye ku bandi gusa uko nagenda ndaba abandi ngene babikora nuko nagiye rero nkunda cyane Kiriko. Mbe Allos B nizaye ngorana agenda ahura nazo mu rugendo rw'umuziki? Kenshi nkunda kuronka abagenzi benshi banca intege
ahandi naho amafaranga akabura kuko je ndi umunyeshuri sifise abantu bafasha n'abantu bariko barakurikirana interview mukaba mufise amahera mufise n'uwo mutima kwere wo gufasha vraiment ino mwisi itari impano nyinshi wogira uwo mutima w'urukundo mukadufasha.